GN Films, good news films, double favor without limits. GN Films, good news films, double favor without limits. AKAMUNA byukuri AKAMUNA AKAMUNA byukuri AKAMUNA amacakubiri afatiye ku madini amacakubiri afatiye ku ntara n'amoko amacakubiri afatiye ku madini kwica imice n'isangano mu bakozi b'Imana by'ukuri AKAMUNA AKAMUNA by'ukuri AKAMUNA. Mu bisanzwe Imana imenya ko isi ikeneye abantu beza gusa. Yari kugarukiriza kuri Abeli, ntiyari kurema Kayini. Parfait. Mu bisanzwe hari ibintu Imana ituzanira ku isi nk'ishuri kugira ngo twige. Igikenewe nuko dusenga kugira ngo Imana iduhishurire ibanga ikeneye ko tumenya. Anyway, wambwiye ko yagukoreye ikintu cy'indengakamere. Ubona baruka kimbwira. Sister, nukuri uhisha ubwari nyoko ntiwarama. Hageze kwico kintu numva ubwenge buri ko burihindukiza nkakwa gusara. Ibintu Kanyana ujya mugore wanje yankoreye nakamara amaza. Uzi ko je nafashwe ku nguvu n'umuntu w'umugore biturutse kuri Kanyana. Sister, ikibazo cyo gufatwa ku nguvu. Uzi ko n'ubu tuvugana uwo mukobwa afise inda yiwanje. Jesus. Sister, ibi bintu tuvuganye sinifuza ko hari undi muntu abimenya kiretse jewe na wewe. Kuko nanje ubwanje ndabigendanye mu mutima na hari umuriro uturira. Perfect. Ibi bintu ushobora kuvyibika mu wenyine. Ibi bintu bikeneye kumenya n'umuryango wose. Aho buraza ikampamagare na mama. Sister, mama wewe singeneye kusubira kumuvuga mwino nkuri wanje. Kuko niwe mwizi y'amarere y'ibintu byose. I'm so sorry, brother. Everything is gonna be alright. Okay. Nabarumbwire ikintu Imana impora ku buryo ntera umugongo ikandeka. Sister, kwiyahura biraguma. Ubundi ntaco nari mbona sigaje ngakwisi. Sister, ico nkeneye muri uno mwanya nukujaje nyene umuyago banzu uciye mu bwonko kugira ntuze ibisigaye ndimenya. AKAMUNA by'ukuri AKAMUNA AKAMUNA by'ukuri nakuomba umlinde alipo ambapo ameenda uende naye. Umlinde Baba, peke yake hawezi, na matatizo mengi, bila wewe hawezi Baba, tunakuomba wewe nguzo yake. Kumadini kwica imice n'isangano mu bakozi b'Imana by'ukuri AKAMUNA AKAMUNA by'ukuri Ubyukuri sheri burya iki gipfa mutima cy'umugore citaye mu bintu kitazi. Urugo ntiruvogerwa kirazira.
urugo rwanje rwiza n'umugore wanje. Nyumviriza neza, uba amahitamo n'abiri. Ntiwavuze ko ufise amavideo wanashaka genda uyashire hanze, ariko uze wirengera ingaruka zizoza inyuma y'ayo mavideo. Ikigira kabiri, genda utekane, utuze, uvyare, uheduza n'uwo mwana tubanze turabe ko ari rwacu. Nitwasanga ari rwacu tuzomurera. Naravuganye n'umugore wanje. Sivyo ga madamu? Cyane gose sheri. Aja mawe wala yamaze ngo ishivya raningwe nukuri je nawe turasa ni nk'igiharo n'igiharage. Urazi yuko namaraso wanje mbona numva tembera nkavuga ati uyu ni mawe vraiment je ndi mawe muto. Ega je bari utoperation twishi ni marira niye kwenda guhamagara erega wakuze sagibana mayo makuru reka remanda yakurase. Ewe kaga kontora wari berize kaje ngo karafise indango karatwitse ngo gafise inda y'umugabo wanje. Takaraba ndabuti wowe kangwihereze canja mu gutwi wa mugabo wanje. Urabizi intambara ko arije nayitanguje bugari nace nzoyimara. Ndamufata ukuboko ndamwiyegereza ndamwishirako ndibebeza ndipendekeza bugace ndamubwiye tuboreshera ikintu cyo gukora. Wowe uwo mukobwa mwemerera umwana umubwire niyavyara azomuzana duheze tumurere washaka nta ngorane ntaguteze ikibazo cyo nzonamurera bibaye ngombwa. Mugabo Beriza tuvire mu buzima akuveko akwibagire. Hewe ngombwa waje shavuga ati untumye gito burya rero ubu gatamba kirorera. Kumbe nuko byagenze. Kamuna mwananje wowe umwana nabyaye cyangwa umunsi uvuka mu bitaro warakunyuranije ba mu wundi. Ibyo uvuga wumva bifise umutwe n'amaguru. Ahumva ibyo ari byo umuntu afise ubwenge by'ukuri. Reka ndakubaza, mbega urazi yuko umugozi ufatanye umugabo n'umugore yuko ari umwana? Aha rero ugombe wikwegera umwana w'umugabo mu nzu yiwawe. Atani ikoroka wowe urigera ugira n'umunsi n'umwe. Aha none gombe watsuburiro mu nzu yiwawe. Nyumva yuko uwo mwana umuretse akaba mu nzu yawe kuzoba ugomba uhuze parufe na Berize. Yama urazi ko ivyo uri kurambira ari vy'ukuri. Ubu gasha umwana ntavyaye wumva ce ngaha mu rugo atosha bitwara vyose. Sha none je nararozwe narariye imiti ndacuramye. None ngenze gutega ma nkore gute ngiriki Umvira ndakwarire Kamuna. Urantega amatwi wewe. Tugombe dutangure twiyegereze Berize. Buke. Ariko bitewe nuko twamwigize ko umugenzi nuko bizoshika tukamufyonda nta numwe azikanga ko ari twebwe. Ma ico kintu nico urazi ko amasa umuzi ubwenge buragaruka. Ubwenge Mama,
erega ntaho nkibona bya bintu ko bikomeye cyane barafagenera agahinda gakomeye mu mutima uzi ko Parufe yafashe ku ngufu n'umuntu w'umugore mama yafashe ku ngufu n'umuntu w'umugore none ubu tuvugana uwo mugore afise inda Parufe n'izina rya Yesu abazimu bashe ibyo bintu sinkabyuve mu mutima wanje gufatwa ku ngufu oya hema mwana wanje nizere ko ivyo bintu wavyumvise nabi mama Parufe avuye ngaho nyene kandi ari mu gahinda gakomeye cyane kandi turavyo nabaragira isangano ko wena bayibara mu bandi bavyeyi mana yanje yo oya bana yo mwijuru oya mama garira umwana wanje tuvugane yo oya mama telefone irasona ariko nyita Izo icyambere tubanje gushimira kuba twagusavye umwanya wo kuganiriza niba twirengagiza urawuduha ega hujya Izo turanakumbura kuganiriza sivyo nyina hama urabizi twebwe iyo tuganira ntituvuga amateshwa tuvuga ivyo bakubwami bw'Imana tugakuzanya ukadukuza natwe tukagukuza so teme y'umunsi ivuga ngo kubyerekeranye no kwizera abakozi b'Imana ubizera ushingiye kuki hama ikibazo ubajije kirumvikana kandi kiranatahuritse kuri kote yaje jewe sindabibirenze kugira nizere umukozi w'Imana n'ibintu gusa bisanzwe icyambere ngendera kuri rya jambo ry'Imana rivuga ati gatwubaha abaganza ubwo rero Imana yarinze murobanuza amavuta yayo jewe ndinde ndamupinge ndamwubahira mu nkomezi ziwe nkongera kandi nkamwubaha no mu ntege nk'iziwe kandi mugiye kubiraba tucyambaye imibiri nta numwe atagwa mu ntege nke Mari vyukura ku telefone kawe kabaye iki sha bazi ko kazogwaza amatwa abantu umuntu aragutelefona hewe kakigora kakajwira ukamengana imijogoja ku mugoroba ese naho nguritavye karigora kagahinda ukamengana itondeze bariko baramwesha umuntu none gamari aha vyukuri warabuze yarara ugatamwo ngo urondera aga telefone keza ubumvikana n'abantu neza reka kazotugwaza amatwi uratuma bashukagurisha kuri babandi bavyavyuma nukuri mabuye ihanganira aga telefone kanje aha burya nagiye tubanye nyene kubera kwihangana ntiwibaze ngo ntafise kwihangana ngo twobana tugashoborana uri kuvuga ibyo kuzbira mama ngo guhinda nkitondeze ibyo ni bito jewe hari umwanya gashuha kakanshuhana ukagira ngo kagwaya agasaba mabuye hari n'igihe nifuza kugashira mu ndobo y'amazi ngo ndabe ko kohora ariko je naga telefone kanje tugwize kwimbabazi si ibyo gusa aga telefone kanje ukavuga ngo urakaza hari gemba ndikunda nagakoresha ubwo nyene kagafatwa na paralize ibintu byose bigahagarira aho nyene ivyo ntaco reka ntawo bitsimbararako ahubwo ico narinda guhamagariye wese we wandondeye uvuga yuko ushaka tugira ubumwe ngo ninagukenera ndakwikoreko ubu rero harageze ubwo umukozi wanje yagwaye amerewe nabi Izo wishuye neza cyane ariko nandi ndacafise ikibazo hari inkuru iri muri Bibiliya
Yesu abwira intumwa ziwe ngo Satani yabansavye ngo abagosore kugira abatandukanye nk'uko umurimyi atandukanya imbuto n'umuguruka ngo ariko nabasengeye kugira ngo kwizera kwanyu ntiguhere. Haciye havuka ikibazo mu ntumwa ngo none ga mwami muri twese nta mugoramyi arimo. None ga Izo dufatiye mu byo vyizerwa vyawe ushaka kutwumvisha yuko mwa bakozi b'Imana bose atamugoramyi arimo? Ego nivyo abagoramyi bamaho ariko basha ivyo biri yaramaze kubitangira inyishu. Yaravuze ati tuzobamenya ku vyo bama. Aha aho nyine none ashaka ko tugera. Ararurumba akameneka umutwe akabiha mu kanwa agacika intege. Ivyo bimenyetso rero je wamaze kubimbwira naciye mbona ko ari malaria. Nagerenda gutume kuri pharmacy ugende uvuga ibimenyetso ntuvuge ingwara we wigana ibimenyetso gusa hanyuma umutaguha ucuwunzanira ndawumuhereze. Gusa mabuja ibintu byo ngaho iwanyu burya biracangana harimo ikibazo. None gute umuntu umwe yogwara abandi mwe mukaguma mukomeye? None mali cenda kubaza mu gihugu turafise itegeko ryuko abantu mu nzu bose bagwarira rimwe. Mabuja ntunahure nabi sibyo nari nshatse kuvuga. Erega je ndabizi yuko kurondera umubano atari ngwano ukoresha amaboko. Erega jico nashaka kumvisha ni bya bintu biharabo. Mu bisanzwe mabuja burya agatakaye naho katarondere. N'ikindi naco urashobora kurondera umuhoro uri mu kwaha. None we kuvuze malaria hoho mwarapimye muraraba katarishana. Mabuja hari umuntu agushira amabuye mu nda ugashuha ukagira ngo namakarariyo. Kumbe nibifyiti bafyitigiriyeyo. Erega mabuja si ivyo gusa. Mbewe nturabona yuko ujya muntu n'imiyaga umenga asanzwe yifitiye. Marizo jewe sinaguhamagaye ngo umbwire inama ngo ube umujenama wanje kandi sinaguhamagaye nka muganga. Je naguhamagaye nk'umuntu ngomba ntume kuri pharmacy. Fatiye rero ukuntu wishuye n'ibyo ni naye karavuga ntubona ko harimo akabazo. Erega Izo ugiye kubiraba na Yesu yirutswe ko n'abantu bita abakozi b'Imana kuruta abanyabubasha. Ibaze ko byageze aho abanyabubasha bavuga ngo uyu mugabo nta cyatuma ubona ko cyotuma yicwa, turamukubitisha gusa hama tumure kuragende. Ariko abita abakozi b'Imana bavuze ngo nabambwe. Ibaze Izo impuhwe atagiriwe nabo bita abakozi b'Imana ariko zikaza kuboneka mu bacamanza bisi. Ati rero bino byose tubivugiye iki? Izo ntiwitiranye ibintu. Ntituri hano kwigisha inyigisho zo kutizera abakozi b'Imana. Oya iyo siyo turi. Ahubwo twebwe twarahamagaye Diane turaganira. Tumwihera agafindo kacu kandi by'ukuri aho gafindo karamufashe. Ariko nanone ntituri hano kumucira urubanza kuko mu mutima w'umuntu ni kure cyane hamenywa n'Imana yonyine. Icyo rero wewe ukeneye ni ugusenga Imana yo mu ijuru ikaduha amaso yo kubona kure, ikaduhishurira abakozi b'Imana bihamagaye n'abahamagawe niyo mu ijuru. Nicyo cyonyine ukeneye. Kandi rero bino tukubwiye twateguye kubibwira madamu wawe Light, ariko urabona ntitwamusanga mu bitaro ngo tuze kumubwira amajambo yose. Urabona aracyarembye aracagwaye. So be careful, usenga Imana kandi Imana yo mu ijuru nuyihamagara izokwiyereka. Yaravuze ngo nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka abo bazombona. Uzi uko nzosanga nkeneye ishure rya Bibiliya? Abakobwa y'amajambo bakoyakurahe. Ukora ivyo ndakubwiye. Okay. Hacho ndatuma. Sawa reka nzana amahera ufite buka. Akayana mbiri ntahamba ngo karatwiragira gukamba kakamena amatwi.
kumengo nitondezi ku mutwe none twumvikanye gute tari kugayana gusa n'ubwishime abantu mwahiriwe mwaronse muraze kugayana zanira ayo mahera ndakuzanira uwo muti nakare nije nkeneye ubumwe ubandwa bandurugi nimba bega hoho ibimenyetso ibimenyetso yambwiye gute ngo bimufata mu kanigo ibiteka oya ibiteka wapi amabuye n'ikintu yavuze ibibyimba umurindi w'amaraso igabanuka ry'ibihe impemu zica mu matwi cyangwa zaragabanutse haje ndapfuye ndatanze umurwayi gupfa kamuna wumva no musubirisha mu gute kumubwira ko nibagiwe kamuna we iyi ni insiguro y'amajambo agoye Mareto Akira. wewe genda usigure neza uko nabikubwiye hama baguha umuti unzanire mwayo mafaranga harimo n'itiki kujana n'iyikuzana mabuja urabona iki gikorwa tukiye gukora ni igikorwa kijyanye n'ibidukikije nako ibijyanye n'amagara y'umuntu rero nagira ndagusaba ikintu kimeze cyaka ibyitwazo jewe kubera twokwihenda gato ahari ubushyuhe tukahashyira ubukanye ahari ubukanye tukahashyira ubushyuhe wosanga duhitanye umuntu nagomba ndagusaba ikintu ubu n'ubuzima bw'umuntu dufise mu minwe yacu kandi uzi ko amagara araseseka ntibayora rero kuri ibyo fasha ikintu kimwe musubiriremo ibimenyetso byose kimwe ku kindi kugira ngo sinzi gute ku mwiko je guko yaba n'ibishoboka no kubimenya wega Mareto umutwe wawe ukora neza umviriza siko aramene ku mutwe ararurumba arabisha mu kanwa aracitse intege ntashaka no kujya Nakamuna byukuri nakamuna ereka nakamuna byukuri nakamuna amacakubiri afatiye ku manini amacakubiri afatiye kunara n'amoko amacakubiri afatiye ku manini beri wari ngaho nawe gamani urasoboka wagira ngo uragakwavu urazi ko nawe uciye atawo kumva ishi hapo hapo ngo agakwavu burya uwo gusuzuma neza ntiyosanga iyo mpwemu y'agakwavu genda muri wewe Kanyana wowe ninde ugusumbya amanyanga n'amayere Kanyana kumbura inzoka uri imbeba ijya umuntu iriko iramuha oya je ntabana mbwira ibibazo uri kuratera parufe wowe ufise intumbero nyabaki Jambere nukuri abantu baranyanga sindice bamora nije nukuri ndakubaza imisi je tubaye ungayiki ubu nimike ganuze ntuba wambonye none by'ibyo bintu nibiki barambeshyera cyane ukuri ntibadutera
kweli nukuri abona abantu bariko baraduteranyasha je ntari bijyanje nukuri kandi ubonye kari mabukwe kuko baraciye umugani ngo ugwango rwa inabukwe n'umukazana gwarabaye akaramanda niko guko nkeka Checheka uvuze ngo iki gakanyana hagenye ko bukwe yakurangiye umugabo kugira ngo aze gukurira mu nzu leo ndo nimeamini kwamba wewe ni muigizaji bora na unastahili tuzo la mwaka. Ugize ngo iki urazi ko nawe nakwirereyeko Kanyana we Kanyana nyene ndiko ndabarira murandiye kandi mundiriye n'umwana wibaza ko akagahinda muri ko murantera kazijana nsigaye mboneka nk'umuvyeyi gito mu bandi. Mama humura wihangane cyane mu bisanzwe nibyo udusanze turi mu ngaha. Kanyana je ntarinze kuzunguruka hirya no hino, ivyawe turamaze kubimenya, ivyawe turabizi, tubifite aha. Erega no kuba parufe yarateye inda hanze turabizi. Double favor without limits. GN Films, Good News Films, Double Favor without limits.